Ndabaramukije cyane bibene data mwebwe mwese musanze mukurikirana bino biganiro bisanzwe bitambutswa kuri runo rubuga rwitwa Ntamvura Idahita TV. Amahoro y'Imana niyo ndabipfurije mu byanyu no mu banyu. Hanyuma ndabaye kandi ikaze muri kino kiganiro cyacu igitondo gishasha cyari kimaze iminsi kitashikirizwa bivanye n'ibihe bijanye nyene n'imyanya itoroshe. Muturamenya na jewe Janvier Imana irambona nkaba ari jewe nsanzwe ndabatunganiriza kino kiganiro kandi nkaba ari jewe nsanzwe ndakibashikiriza igihe cyose kiba categuwe. Nagomba dusangira ijambo tutaza kumara ku mwanya muremure murazi ko tari intumbero yo guteba muri kino kiganiro igitondo gishasha cacu twama twabashikirije. Twagomba gusangira ijambo ribonekana mu gitabo c'amazaburi Zaburi 118, Zaburi 118 duce dusoma duhereye ku murongo w'8 hamwe n'umurongo w'9. Ntituza kuhateba cyane, turabeho ijambo dusangira ko buri umuntu wese yo medita ko yo kwiyumvira ko ahagiye kwirirwa mu bikorwa vyiwe vya misi yose. Umurongo w'8 n'umurongo w'9 uvuga ngo kugira uhoraho ubuhungiro kuri n'ikimazi kuruta kwizigira abantu. Kugira uhoraho ubuhungiro kuri n'ikimazi kuruta kwizigira abahambaye. Imana yacu nihimbazwe. N'amajambo tubona ngaha muri no Zaburi 118. Mu biganiro vyagiye birarengana twarabwiye yuko amazaburi zari indirimbo Abisirayeli babayeho baririmba muri kahise kihanga ryabo, kandi izo nazo zikaba zaririmbwa mu bihe bitandukanye by'ubuzima bwabo, aho wasanga hari ziririmbwa mu minsi mikuru bagiye mu minsi mikuru i Yerusalemu. Amazaburi tubona hariya yitwa amazaburi yo mwiduga, bariko baraduga baja mu minsi mikuru i Yerusalemu. Hariya n'amazaburi rero baririmba ngo bagezeyo bari muri iyo minsi mikuru. Hakaba n'amazaburi baririmba muri ya myanya yo gusenga mu muryango bakoraniye hamwe. Hakaba n'amazaburi baririmba mu bihe bitandukanye bariko barasenga Imana, ugasanga basenza Imana bakoresheje zaburi. Muri ayo mazaburi ugasanga bariko barasenga babwira Imana ivyo bayipfuza. None rero uyu mwanditsi nawe canke se uyu nyene zaburi canke iyi ndirimbo y'118 tubonye amajambo ngaha mu majambo yavuze, kandi ntituyasome yose, ariko uravye ni zaburi atari ngufi kandi atari ndende cane y'imirongo 29. Nagomba ko dukuramo ijambo rivuga ngo uhoraho niwe buhungiro, Imana yacu nihimbazwe. Uyu muririmbyi rero w'indirimbo 118 muri zino ndirimbo kuvuga ngo mu gitabo c'indirimbo z'Abisirayeli, murazi ko ari indirimbo bavuga ngo ni nyimbo za wokovu, kumbure ko mu bakoresha indirimbo z'igiswahili, ariko mugabo bakoresha za ndirimbo z'amakantike z'ikirundi. Tukaja tuvuga tuti natwe rero iki ni gitabo c'indirimbo zo guhimbaza Imana. Abanyarwanda bo kumbure baca bakoresha igitabo kirimo indirimbo ngo ni indirimbo z'agakiza hamwe n'indirimbo zo gushimisha Imana. Rero muri ino ndirimbo y'uyu muririmbyi rero novuga ngo kumbure muri kino gitabo c'indirimbo z'Abisirayeli ukurikiranye neza ukaraba usanga hariho ibihe yaciyemo, kuko izi ndirimbo namaze kuvuga zavuga ku buzima bwabo bwa misi yose baba barabayemwo canke baba barimwo. Ugasanga umuntu ariko aravuga ibihe yabayemo nk'amazaburi ya Dawidi, usangamo ubuzima bwa Dawidi. Imana yacu nihimbazwe. Rero ngaha nasomye nsanga ku murongo w'8 banako ku murongo wa 5 muri no zaburi nyene herekana ingene ngo uyu mwanditsi yanditse indirimbo cyangwa se yaririmba ino ndirimbo. Herekana ingene ngo yambaje uhoraho, yambaje Imana, yambaje uyu uhoraho, hanyuma uhoraho aramwitaba. Habayeho ibihe afise imitwaro, afise ibyo yipfuza ko Imana imugirira neza, afise ibyo yipfuza ko Imana imutabarako. Hanyuma muri iyo mitwaro yambaje uhoraho, yasenze Imana, yinginze Imana, hanyuma ngo Imana iramwitaba. Mu yandi majambo iramutabara. Imana yacu nihimbazwa. Hano ku murongo wa 5 dusomye ku murongo w'10 naho duhasanga amajambo avuga ingene ngo amahanga yamutangatanze hirya no hino,
abaho yugarijwe, abatabona imbere n'inyuma, abahabona yuko ubwiwe buheze. Kandi ivyo bihe bibaho mu buzima bwacu bwa misi yose, ugasanga umuntu ari muri situation igoye, ari muri situation itoroshe, ugasanga umuntu afise ibibazo, afise amarushwa, afise amakuba, ugasanga umuntu afise amageragezwa, ugasanga umuntu kumbure n'ibibazo vy'ubukene, ugasanga umuntu kumbure yananiwe no kuriha amahera y'inzu, ugasanga kumbure umuntu yananiwe no kuriha amahera yo kwishuri y'abana, kumbure ugasanga umuntu yugarijwe n'ibibazo vyinshi. Uyu mwanditsi wa Zaburi rero yerekanye mu bihe yaciyemwo byatumye abona yuko kugira uhoraho ubuhungiro gufise ikimazi ngo kuruta kwizigira abantu canke kwizigira abahambaye. Byumvikana yuko rero hageze igihe nawe hari abo yita ko bahambaye, hari abo yita ko bakomeye, bafise uburyo, bafise ico bapfana, bafise ivyo bahuriyeko, abo biganye, abo ku kazi, abo mu muryango n'ibindi vyinshi umwana w'umuntu yokwizigira, yokwishimira. Hanyuma rero avuga ngo mugabo jewe ndiko ndaririmba ino ndirimbo, yemwe bene data dusangiye uru rugendo, yemwe abo dusangiye ibyizegwa. Umva, mfise ubutumwa nzanywe no kubabwira muri ino ndirimbo. Ubwo butumwa nabwo si ubundi, ni ubutumwa bubabwira ngo kwizigira uhoraho narabigenzuye, narabikurikiranye, narabiravye, narabiciye hirya no hino, nsanga kwizigira uhoraho gufise ikimazi kinini kuruta kwizigira abana b'abantu. Hariho ibihe nabayeho nizigira abantu, hariho ibihe nabayeho mbahereza ko ibyizigiro byanje byose, hariho ibihe nabayeho mbahereza ko umutima wanje wose, ariko mugabo birangira memukiwe, birangira nkomeretse, birangira atakivuyemwo, birangira nabi, birangira bona haya amadeni bamperaniye, birangira bona haya akazi batagakoze kandi amahera bayariye, birangira nkuye y'ibikomere muri iyo migenderanire, muri iyo relation yo kwizigira abahambaye, yo kwizigira abakomeye. Ico gihe byarangiye nabi, nakuye y'ibikomere, nakuye y'ingwara zihahamuka, kumbure baranjanye no kwa rujani kubera yuko ibintu byari byabaye nabi, narakwaye mu mutwe, narasinzikaye, narakomeretse. Aha mfise inguma nyinshi kubera yuko kwizigira abantu nasanze atakigenda. Hari igihe vyanka, ni koko hari igihe bikunda, ariko mugabo kwizigira uhoraho ukamugira ubuhungiro birasumba cyane, biraruta cyane kwizigira abana b'abantu. Nano majambo rero ngomba ngo duce dusengere ko muri kino kiganiro cacu igitondo gishasha. Ntumbereye nanje kuvuga ngo uyu muririmbyi mbere tubananije gatoya ku murongo wa 13 dusanga yavuze ngo yerekanye ingene hageze igihe amera nk'uko abaye intabwa canke ajugunywe, no kuvuga araririjwe, kurariza guta ikintu ukakiraririza nk'ari ugashiburira nk'ari. Habayeho ibihe abaho ameze nk'umuntu yashiburiwe kure muri sosiyete, mu buzima, eka ugasanga umuntu wese yituye amushiburira nk'ariya, amuta nk'akanuka. N'aya majambo rero nanje narinda kuzaniye mwene data ukurikiranye kino kiganiro igitondo gishasha. Sinzi situation urimwo, sinzi ibihe bigoye urimwo, sinzi bikugarije imbere n'inyuma, sinzi amarushwa agukikuje, sinzi amageragezwa ufise, sinzi intambara uri kuragwana, sinzi ko arabakuroga, sinzi ko arabakurara kumbure ku mugono, sinzi ko arabaguhombeje ibyawe byose bigahinduka futi bikononekara, sinzi ko ari ikibazo c'amagara make, sinzi ibintu kumbure nawe bitumye hagera igihe ubona yuko umengo utangatanzwe hirya no hino, ntubona imbere, ntubona inyuma, ntubona iburyo, ntubona ibubafu, ntubona epfo, ntubona ruguru, ntugira icepfo, ntugira ica ruguru. Ukaba waragerageje
guhungira kuri aba na bariya ukadodora aha na hariya wiyumvira ngo wohava uronkayo ubuzima, wiyumvira ngo wohava uronkayo gutabarwa, ariko bikaba vyarase. Ivyo umaze iminsi wizigira, wihebera, witura, bikaba vyarase. Sinzi, ariko wewe ubwawe urabizi ko kumbure ibihe urimwo ari ibihe wari ukwiye kuronka ijambo rikwereka ubuhungiro ukwiye kujamo, rikwereka uwo ukwiye kugira ubuhungiro. Umve aya majambo twabonye avuga ngo kugira uhoraho ubuhungiro kuri n'ikimazi kuruta kwizigira abantu. Ku murongo w'icenda yavuze ngo kugira uhoraho ubuhungiro kuri n'ikimazi kuruta kwizigira abahambaye. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nta no majambo rero murumva yuko nta nuwo yatebako, arasobanutse, aratahuritse. Nagomba kuvuga ngo uhoraho rero niwe buhungiro, uhoraho niwe akwiye kugirwa ubuhungiro mu bihe bisa n'ibyo wewe urimo, mu bihe bimeze nk'uko ibyo bihe byawe urimo bimeze. Muri ibi bihe wugarijwe inyuma, nta bundi buhungiro ufise imbere n'inyuma wohungira ko, wokwizera, wokwishimira kiretse uhoraho. Nza no kukubwira ngo wogira uhoraho ubuhungiro vyogira ikimazi kinini kuruta kugira uhoraho gusumba kugira ubuhungiro abana b'abantu. Hamwe wogira uhoraho ubuhungiro, hamwe uhoraho womuhereza ku mutima wawe wose, ukamwizera, ukamwiyegurira, vyogira ikimazi kinini kuruta kwizigira abana b'abantu. None rero n'amajambo tugomba dusenga Imana. Sinzi birashoboka ariko maze iminsi wihebuye, wiganyiye, usuhuje umutima, uri kure cyane, wuzuye amaganya, wumva umengo nyene Imana yaragutaye, yaraguhevye. None n'abantu nabo nyene bakurikiye, nabo nyene bagutaye, baguhevye. Ugasanga umengo uragati kuma kakisenya, ugasanga umengo uri nyamwigendako. Hakaba hageze igihe wumva umengo wohemuka, wokora ibi canke biriya, kandi wari wararahiye yuko utohemukira Imana. Nzabona kukubwira ngo subira ugire uhoraho ubuhungiro muri ivyo bihurimwo, muri ayo makuba urimwo, muri ayo mageragezwa urimwo. Yewe mukunzi wa kino kiganiro igitondo gishasha, nzanywe no gusubira kuguhamagarira kugira uhoraho, kuko uhoraho niwe buhungiro bwonyene umuntu ashobora guhungirako bukamwakira. Mpora numva hirya no hino abagira ubuhungiro, ama-ambasade y'ibihugu ibi canke biriya, ariko iyo ambasade bahungiyemwo hakagera igihe bigahinduka kwa kundi ibihugu bigiranira amasezerano yo guharana, uvuga ngo inkozi z'ikibi, igihugu kigatanga inkozi z'ikibi z'ikindi gihugu kanaka zahungiye muri ico gihugu, ugasanga bwa buhungiro ba bantu bagize burahindutse, cyangwa se burabigaramye, burabahindutse. Imana yacu nidutabare rero mw'isi, naho tuhagira ubuhungiro n'abantu tubahungirako, ariko hari igihe bihora vyanka, bihora bidabuka, bidahora bigenda neza nk'uko twabishaka. Ariko mugabo, iri jambo ritubwiye ngo kugira uhoraho ubuhungiro gufise ikimazi kuruta kwizigira abahambaye, kandi kugira uhoraho ubuhungiro gufise ikimazi kuruta kwizigira abakomeye. Imana yacu ndimbaza. None n'amajambo rero numuhigwe umuntu yamana ntaryo aharanira kugira uhoraho ubuhungiro bwiwe, kuko uhoraho ni mudahemuka, yitwa ntihemuka. Ni kundi muririmbyi aririmbye avuga iyo Mana yitwa ntihemuka, uhoraho yitwa ntihemuka. None rero nawe niwasubira kuyigira umwizigirwa, niwasubira kuyizera, niwasubira kuyihungirako, niwasubira gufata uhoraho ukamuhindura ubuhungiro bwawe, ibiguteye vyose ugahungira kuhoraho, uzobona yuko kumugira ubuhungiro gusumba kwizigira
abantu babana n'amajambo rero nari mfise kuvuga menshi siko kuyamara, nta maragwa arahogwa. Reka dusenga Imana. Ariko mugabo uyu munsi aho wirirwa mu bikorwa byawe bya misi yose, muri ivyo bihurimwo wumve ko usubiye kugera uhoraho ubuhungiro, usubiye kumwizera, kuko ntiwohungira ahantu utahafitiye icyizere, utahafitiye confiance. Subira ugirire icyizere Imana, subira ugirire icyizere uhoraho, umugire ubuhungiro, hanyuma nawe yiteguye kugutabara, yiteguye kukubera inyishu. Nta n'amajambo mwese abayumvise. Imana nyene amahoro ibaho umugisha. Dusenga Imana. Mwami Yesu, tugushimiye cyane ku bwana majambo twumvise atubwiye yuko kukugira ubuhungiro gufise ikimazi kuruta kwizigira abahambaye no kwizigira abakomeye. Aba bantu bakurikiranye kino kiganiro igitondo gishasha cy'uyu munsi, birashoboka yuko bari mu bihe bitoroshe, bahungiye ahantu hariya, barondeye urukiza, barondeye ubutabazi hirya no hino, ariko bikarangira vyanse. None rero umuntu wese yumvise kino kiganiro akaba afashe ingingo yo gusubira kuguhungirako, akaba afashe ingingo yo gusubira kukugira ubuhungiro bwiwe, ndakwinginze ngo umugirire neza, umuhangaze, umuharire ibyaha yagendeyemwo, ibyo yari amaze iminsi yihebuye, yiganyira, yidodomba, aho yagerageje kwigwanira akaba kure yawe, aho vyamugoye, aho wabonye yuko yatsinzwe. Ndakwinginze ngo umutsindanishirize nk'uko yaturishije akanwa kiwe, nk'uko asabye imbabazi. Hanyuma ibisigaye aba bantu bahisemo kukugira ubuhungiro, nubabe hafi, nubagirire neza, nubahezagire, nubiyereke, nubabere byose muri byose. Urakoze kuri Imana, turagushimiye muri byose na hose, kugiye gushishikara kubagirira neza. Mu izina ryawe gera Kristo Yesu tusabye tuvyizeye.